Tubahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru aba yiriwe avugwa mu mihingo itandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero ndetse n'ibiganiro biba biriko biracishwa ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye kuri ino sheni yanyu ya YouTube ya Isange TV. Rero turayatorokanya yose tukabashikiriza ku buryo bw'idonido. Kuri ubu ngubu abanyagihugu bariko baribaza ibibazo bitandukanye batese hagati ya Perezida Ndayishimiye ndetse n'ibihangange bikomakomeye mu butegetsi bw'u Burundi, na cane cane ibiri mw'irage rya Petero Nkurunziza, tuzotora nde, tuzoreka nde? Ariko kandi harakibazwa cane hagati ya Agathon Rwasa ndetse na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ufise ijonja n'ijambo ndetse n'uzoshikana Abarundi ku mbona kazoza yifashe mu mwaka 2040 ndetse igihugu giteye imbere mu mwaka 2060. Hari bamwe mu bamenyesha makuru baganiriye n'abanyagihugu batandukanye, aho twe twohereje imbonesha kure yacu abamenyesha makuru bacu badukorera ibiganiro bitandukanye n'abanyagihugu bo mu micungararo itandukanye igize igihugu cacu c'u Burundi. Twasimbiye mu ntara ya twasimbiye mu gisagara ca Bujumbura, ngaha tuganira na bamwe mu banyagihugu uko babona politiki y'u Burundi, na cane cane tuza kuganira na bamwe mu bahinga mu vya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Hari uwatwishuye agira ati iyo ndiko ndaraba politiki y'u Burundi ca mbona ari nk'ikinamico ziriko zirakenwa. Yatanze akarorero gakomeye cane ku vyabaye mu matora y'umwaka wa 2020 ubwo Honorable Agathon Rwasa yariko ahiganwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse bikaza no kurangira bitangajwe ko ngo Honorable Agathon Rwasa yoba yaribwe amatora. Umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ubandanya usongera isibe ndetse unaboreza gufuka abanyagihugu batandukanye, na cane cane ivyo ubona ko bishavuje cane abanyagihugu b'u Burundi, bakavuga ko rero inyifato ya Perezida Ndayishimiye ndetse n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ngo bishavuje Abarundi. Bavuga ko batoye Perezida Ndayishimiye bagira ngo azobatunganirize, ariko kandi kuva yagashika ku butegetsi yatanguye kugira inyifato itabereye mu gihugu, aho ndetse yabandanije anyuruza amatungo y'igihugu, bamwagiriza ibibazo bitandukanye bihanze Burundi. Akarorero ka hafi batanga nibijanye n'igitoro ngaha mu Burundi. Imyaka ishika 6 irarumanye atanima ryacyo rigaragara ngaha mu Burundi, ibishavuza cane abanyagihugu b'u Burundi, bakavuga ko Ndayishimiye rero ataco ariko arakora mu gihugu uretse kuboreza igufwa abanyagihugu ndetse no kunyuruza Abarundi bantaho nikora ndetse bishwe n'inzara. Hari amakuru twarose ejo bundi y'ibijanye n'ibiko birahurwa n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD mu Burundi, aho uriko uragenda utoza amafaranga kugira ngo hazobashe gutegura umunsi mukuru wa Perezida Ndayishimiye, ngo mu gihe hazoba ariko arizihiza ikiringo c'imyaka 6 n'ibirori biriko birizihizwa ngaha za Muyinga. Ivyo birori kandi bikaba bijanye n'ingene Perezida Ndayishimiye amaze imyaka 6 ari ku butegetsi, ariko ataco ariko arashikana ko abanyagihugu uretse kubaboreza igufwa ndetse no kurya utwabo, kandi ari we yakagombye kuba batunganiriza. Hari abatubariye ko Ndayishimiye ngo kubijanye na budget ikoreshwa mu rugo iwe hakoreshwa umumiliyoni buri munsi. Iyo ngo uharuye ku kwezi usanga ari miliyoni 30. Akibazwa bati mbega Ndayishimiye ukoresha miliyoni 30 buri munsi mu kwezi kumwe, ivyo vyo ntabwo ari akamaramaza ku Burundi, ahubwo ayo mahera yakagombye yifashishwa mu gushaka igitoro, abanyagihugu bakabaho neza, inzara idahera mu Burundi ikagabanyuka. Ariko kandi politiki y'u Burundi ucubona ko yapfuye bivanye n'uwo bashize mu butegetsi, uwo nta wundi ni Ndayishimiye, kandi ivyo akora vyose arabizi ko aribuko arica igihugu. Ariko kandi abanyagihugu bavuga ko batazokwihanganira ibiriko birakorwa n'ubutegetsi bwiwe. Bavuga ko rero mu myaka 6 amaze ku butegetsi ataco yigeze ashikana ko abanyagihugu uretse kubica nabi gusa. Ndayishimiye yagiye ku butegetsi asubiriye umuhisi Petero Nkurunziza. Hari kandi amakuru twarose yo mu Kinyegero avuga ko buriya Perezida Ndayishimiye ngo ariwe yoba yaragandaguye umuhisi Petero Nkurunziza kugira ngo amusubirire. Ariko kandi iyo uravye inyifato ya Ndayishimiye n'ubundi ucubona ko vyoba yarabigizemwo uruhara ntangere kugira ngo uyu umuhisi Petero Nkurunziza agandagurwe. Ariko kandi Ndayishimiye nubwo yamusubiriye agashika ku butegetsi, abanyagihugu imiborogo ni yose bavuga ko Ndayishimiye uretse no kuba adatunganiriza abanyagihugu
ahubwo ngo aragira uruhara ntangere mu kuba igihugu kibandanya mu gusubira inyuma. Ndayishimiye agishika ku butegetsi bari bamwizeye ko azobatunganiriza neza ndetse nk'uko yari yabibamenyesheje. Ariko kandi hari ngo ibyatangajwe mu mugambwe CNDD-FDD ngo burya mu mugambwe CNDD-FDD ngo ntiwipanga, iyo wipanze ngo baragupangurura. Bivuze ko rero ngo nubwo yashitse ku butegetsi burya ngo hari abari bamuteguriye ibyo azokora cyangwa se ibyo azorangurura mu mugambi w'iterambere ry'igihugu ndetse no mu myaka 6 zo ariko mu butegetsi ngo hari ibyo yategerezwa gukora kandi akabikora ku itegeko ry'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Tuganira rero n'abanyagihugu turiko turababaza ku bijanye n'ukungene biteguriye amatora mu mwaka 2027 batubariye ko vyanka vyakunda ngo atazokwemera ko Ndayishimiye yongera kwitoza mu kiringo ca kabiri. Avuga ko ngo ivyakozwe mu mwaka 2015 ubwo umuhizi Petero Nkurunziza yitozaga ikiringo ca gatatu, abanyagihugu biraye mu mabarabara biyamiriza ibijanye n'ico kiringo ndetse n'abamwe mu majenerali batandukanye bavuga ko Ndayishimiye nawe ngo mu gihe yakwitoza mu kiringo ca kabiri ngo vyashikiye Perezida Pierre Nkurunziza ubwo yiyamamazaga mu kiringo ca gatatu mu matora ya bibiri ngo ivyamushikiye nawe ngo bishobora kumushikira kandi Ndayishimiye ngo iyo uravye ubona ko atana amaboko afise mu bajenerali batandukanye kuko abenshi bari mw'irage rya Petero Nkurunziza. Ivyo rero ni ikimenyetso ntangere kigaragaza ko Ndayishimiye burya yamaze gutsindwa amatora ndetse ngo ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo arabe ko ngo yazokwitoza mu kiringo ca kabiri ariko ntago vyoko vyamworohera. Mu kiganiro yashize ahabona mu misi iheze ubwo yari mu gikorane co kwizihiza imyaka 6 amaze ku butegetsi, yatangaje abagabo bijunja n'ijambo ngo abategetsi bakomeye mu butegetsi bw'u Burundi ngo bamufashije gutwara Burundi. Akaroro ka mbere yatanze ni Geras Ndabirabe. Geras Ndabirabe Daniel muramuzi ko aramutswe inama nshingamateka, ariko kandi akanaba ari no muri conseil de sage cyangwa se inama y'inararibonye mu Burundi, kandi iyi nama akaba ari nayo ifata ingingo zikomeye mu butegetsi bw'u Burundi na cyane mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Hari rero abasesanguye ibijanye n'amajambo Perezida Ndayishimiye yavuze kuri uyu mugabo Geras Ndabirabe, bavuga bati burya Ndayishimiye kuba ariko arahayagiza uyu Geras Ndabirabe aragira ngo muri conseil de sage ngo bazongere batore cyangwa se bazofata ingingo y'uko Ndayishimiye ari bagomba gutsinda amatora. Ariko kandi si we wenyine yadondoye, yanagarutse ku wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervas Ndirakobuca. Gervas Ndirakobuca muramuzi ko yabaye umushikiranganje wa mbere w'u Burundi ndetse bakabandanya banyinyurana hagati yiwe na Ndayishimiye ubwo Ndayishimiye yifatiraga mu minwe ibijanye n'igitoro mu Burundi. Ubwo rero Ndayishimiye yabifataga mu minwe, vyagaragaye ko hajemwo n'ukuboko k'umutambukanyi mukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Uyu mutambukanyi mukuru w'igihugu c'u Burundi nawe ngari mu bategetsi bakomeye Ndayishimiye ahayagiza. Ariko kandi abahinga mu vya politike bavuga ko atategeko na rimwe cyangwa se atanibwirizwa shingiro na rimwe ryemerera umukuru w'igihugu c'u Burundi ko umukenyezi wiwe cyangwa se umutambukanyi mukuru w'igihugu agomba kwifata cyangwa se agomba kugira inyifato nk'iyo umugore wa Ndayishimiye ariwe Angeline Ndayishimiye agaragaza mu butegetsi bw'u Burundi. Ibwirizwa shingiro ntabwo riha ububasha namba kuko umutambukanyi mukuru w'igihugu ariwe agomba gufata ingingo zibereye mu butegetsi bw'u Burundi, kuko umukuru w'igihugu ntabwo kuba ari umukuru w'igihugu bisigura ko n'umukenyezi we cyangwa se umutambukanyi we nawe aba ari umukuru w'igihugu. Ariko Ndayishimiye n'umukenyezi we ucubona ko umukenyezi we ariwe utwara u Burundi aho kuba butwarwa na Ndayishimiye. Mu bindi bihangange rero Perezida Ndayishimiye yaraye adondoye harimwo icegera c'umukuru w'igihugu, ariko kandi wewe muramuzi ko avuka atwomoka mu mugambwe Iporona. Abahinga mu vya politike rero bavuga ko kuba Ndayishimiye ngo amutangaza nk'igihangange mu butegetsi cyangwa se uwagize ibikorwa bikomakomeye mu butegetsi bw'u Burundi ngo nukugira ngo nuko ataco ashikiriza. Kuba ava muri Iporona agaragara nk'uko ari ishusho muri politiki y'u Burundi, yemwe nta nico ashisigura cyangwa se nta nico akorera umugambwe wiwe wamwizeye ukamushira mu mabanga kugira ngo aze arawutunganiriza, ahubwo ngo abandanya gukora amabi atagira izina, ndetse bamwe banavuga ko ngo yoba agaragara nka statut
ngo mu butegetsi bwa Ndayishimiye kuko ata ngingo n'imwe ashobora gufatamwo, ibintu rero bitera ubwoba ndetse bikanababaza cane abahinga mu vya politike, ariko na kandi bikanababaza n'abo mu mugambwe wamwizeye kuko ataco ngo abakorera canke se ataco abamarira, atotunganiriza mu vyo bamushinze canke se mu mabanga bamuhaye kujejwa muri politike, ahubwo ngo abandanya agendera mu kwaha k'umukuru w'igihugu c'Uburundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu Burundi kandi ngo ubusuma bubandanya kuba bubi, amabi no kutubahiriza amategeko mu mashure amwe amwe, FENASEBU iragabisha. Bujumbura ku 13 ruheshi uyu mwaka, urunani rw'amasendika akorera mu gisata c'indero mu Burundi FENASEBU iragabisha ku ngeso mbi ngo zimaze kwibonekeza mu mashure amwe amwe yo mu gihugu, zirimwo ndetse ubusuma mu bibazo, amabi no kutubahiriza amategeko mu bijanye n'intwaro. Mw'itangazo ryashizweho ahabona, iryo shirahamwe rikaba risaba ababijejwe gukomeza indero ndetse no guhana abakora ayo makosa, ndetse ngo no gusubiza icizere n'iteka ry'igisata c'indero muri iki gihe umwaka w'ishure wa 2025/2026 uriko urarangira. Mw'itangazo riheruka gusohorwa, uwuserukira FENASEBU imbere y'amategeko Atwani Manuma yavuze ko hakenewe gufatwa ingingo zihuta kugira ngo mu gisata c'indero hagume icizere n'ubwizigirwa. Ubusuma, amabi ndetse n'ibindi bitubahiriza amategeko biribonekeza. Ku bwa FENASEBU, amabi menshi yaribonekeje mu bice bibiri vy'umwaka mu mashure atandukanye y'igihugu. Muri ivyo kandi hakaba harimo ubusuma mu bibazo bwagirizwa abarezi bavyibira abanyeshure mu mashuri menshi. Iyo sendika kandi ivuga kandi ko habaye amabi afatiye ku gitsina mu mashuri amwe amwe, mu bayakora hakaba harimwo ndetse n'abigisha. Ubunenge buvugwa ni gutanga amanota atariyo no guhindura ayaba yari yatanzwe ku mabiroti amwe amwe. Ikibazo giteye amakenga ku bwa FENASEBU, ivyo ngo vyabaye ni bike vyerekana ingorane zikomeye cane kandi zagutse. Iryo shirahamwe ryemeza kandi ko iyo nyifato isa n'iyiriko irakwiragira mu mashure amwe amwe, rikaba ndetse ribabazwa n'uko atawubivugako, mbere ngo hakaba no gufata minenegwe ku bari gufata ingingo babijejwe mu buyobozi. Iyo sendika kandi ikaba isaba abigisha kutaguma mu gacerere kuri ivyo bibazo, ahubwo ngo bafashe kubirwanya. Ikaba isaba kandi ko hoshirwaho ibihano bikomeye kugira ngo izo ngeso ntizibandanye zishinga imizi mu gisata c'indero. Libona kandi ko abarongoye amashure bagirizwa kudahana canke gupfukapfuka ayo mabi bakwiye kubibazwa. Akamo ko kurondera gusubizaho icizere mu mashure. Ku bwa Atwani Manuma, izo ngeso ngo zonona ishusho y'umwigisha, zigatuma ndetse akanovera k'indero gasubira inyuma, igisata c'indero mu Burundi kigatakaza icizere. FENASEBU rero irahamagarira abegwa n'igisata c'indero bose gukosora ibitagenda neza vyabonetse no gukomeza indero mu mashure kugira ngo abanyeshure bagenzurwe neza kandi hagarukanwe icizere hagati y'abanyeshure ndetse n'abavyeyi, nk'uko uyu Atwani yabandanije abitomora, ugaca ubona ko ari inyifato itabereye kubigisha mu gihugu.
Reka tube dushimiye mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri ino saha dusuzerera ngaha none tuza gusubira mu makuru araza kubagezwa kuri ino shani yanyu ya YouTube ya Isange TV ico nibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi.